Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami Imana abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Uwo muvugana hano yitwa Françoise Habonayo, ni umurundikazi aba mu gihugu ca Sweden. Hanyuma uyu munsi Imana yo mwijuru isubiye kumpa umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi ijambo ngiye kuvuga kubahereza ubutumwa bene data aho muri hose ku isi yose. Imana yarabantumye ko nze kubabwira ubu butumwa ngira mvuge. Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992, muravyumva ko haciye iminsi myinshi cane. Tuvugana ni mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri, haciye imyaka itari mike. Rero Imana yarangendeye muri ico gihe muri 1992, intuma ko umumarayika wayo ahantu nakorera. Umumarayika araza arambwira, ambwira ngo ndakuzaniye amakarte ngo unshirire abantu banje. Yaje mu ishusho y'umuntu narinzi kandi w'inshuti, avuga ngo anzaniye amakarte d'invitation, amakarata y'umutumiro ngo nshire abantu ngo bazoze ku munsi mukuru, bazoze ku munsi w'ubukwe bwiwe. Hanyuma rero bimbwiye mbona aca arampereza nkaho twavugana n'amakarte nayo nifatishe gusa ariko ntiyasa nayo. Ampereza rero ayo makarte yose yari menshi, ayampereje hanyuma aca aragenda. Ico yantumye gusa yambwiye ati genda unshirira abantu bazoze ku bukwe bwanje. Aca aragenda. Hanyuma ngira ivyumviro nti none yakowe nande, azorongorwa hehe, azorongorwa ryari? Ibibazo nyene umuntu ushaka kwiyumvira igihe atavyuzi. Hanyuma maze kuvyumvira gutyo nca nibwira mu mutima nti ntaco, ndaza kubiraba muri izi karte ampaye. Nca rero mfata ikarata ya mbere ndayisoma. Maze kuyisoma ndaraba, mbona yanditseko haje bandika amatariki, mbona handitseko ngo itariki. Ngerageza kuyisoma rero ngo ndabe ngo ni ryari, ariko ntivyankundiye ko nsoma iyo nyandiko. Ya nyandiko ntazi gusobanura. Hanyuma rero hepfo hari handitseko ngo ubukwe, aho ubukwe buzobera. Mbona nti ni hehe? Ngo Yerusalemu. Ndavuga nti hepfo hari umurongo wo muri Bibiliya wo muri Yesaya, mu gitabo ca Yesaya 61 ku murongo w'10. Mbonye iyo nta kindi kintu cari kuri iyo karata, nico gusa byari cyanditseko. Nca mfata ndayishira munsi, nca mfata iyindi nayo ndayizingura ndayiraba. Mbona ngo date, ni ukuvuga itariki. Naho nyene mbona kwa kundi nyene sinashaka kuyisoma. Hanyuma mbona ngo lieu de réception. Hanyuma mbona ngo Esaïe 61 verset 10. Nta kindi cari ibyo atari ibyo. Iyindi kurikira ndayiravye ndasanga iri mu rurimi rw'igiswahili, byanditse ko kwa kundi nyene. Ndaraba n'iyindi mbona nayo iri mu rurimi rw'icongereza. Ndaraba n'izindi mbona ziri mu zindi ndimi ntazi. Ico natahuyemwo nca ntahura nti ibi byose biri muri aya makarte rero ni bimwe, ni ubutumwa bumwe. Ico bikoze buri mu ndimi zitandukanye. Namwe murazi ko indimi mw'isi ari nyinshi. Nshuti mugenzi uri kurankurikira aho uri hose, nje kukubwira ico Imana yantumye kukubarira. Bishoboka ko wumva ururimi rw'ikirundi, canke bishoboka ko wumva urundi rurimi, ariko byose Imana yarakwiyumviriye ko ururimi rwose uvuga uhora hazorugushikiriza, kuko zose arazizi kandi yarazintumanye kukubarira. Ndagomba mvuge rero kuri iryo jambo nasanze kuri ayo makarte d'invitation. Iryo jambo ryo muri Yesaya, nasanze Yesaya 61 ku murongo w'10. Ushobora kuba udafise Bibiliya muhiri wanyu, canke naho ushobora kuba ufise ukayisomera. Iryo jambo ry'Imana riravuga ngo muri Yesaya 61 ku murongo w'10 haravuga
haravuga ngo nzonezerwa cane uhoraho, umutima wanje uvugiriza impundu Imana yanje, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akansesa hejuru umutamana w'ubugororotsi, nk'uko umukwe ashazisha igitsibo, kandi nk'uko umugeni ashazisha utugenegene twiwe. Imana ishimwe. Ngo nzonezerwa cane, umutima wanje uzovugiza Imana impundu, ngo kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, wakansesa hejuru umutamana w'ubugororotsi. Yesu nahabwa icubahiro. Aya majambo murabona ko asa n'amajambo y'ubukwe, avuga ku mukwe, avuga ku mugeni. Natwe abiteguye kwinjira muri Yerusalemu musha, imyambaro yacu twambara niyihe? Ngo n'umwambaro w'agakiza, ngo kandi ngo umutamana dusesa hejuru, ngo n'umutamana w'ubugororotsi. Kwakira agakiza kandi ukagendera mu bugororotsi. Ntube nk'abandi bavuga bati narakijijwe birakwiye. Ni vyiza warakijijwe, ariko mbega uragendera mu bugororotsi? Mbega uragenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga? Nibyo sinatumwe ko kongera, ariko nagomba kubaha ayo makarite Imana yampaye. Imana nibahezagire. Nagomba rero kwiyumvira canke gufashanya turabire hamwe, kubera iki ntashoboye kumenya iryo tariki, kandi arico nari nifuza kugira ngo iyo tariki ndayimenye. Mu gitabo ca Matayo haravuga ngo, Matayo 24 hariya ku murongo wa 36. Turabe uko havuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Matayo 24 ku murongo wa 36 haravuga ngo, ariko uwo munsi canke iyo saha ntawuyizi, niyo boba abamarayika bo mw'ijuru, canke umwana w'Imana, atari data gusa. Imana ishimwe. Ngo iyo saha ntawuyizi, ngo nta muntu n'umwe, ngo atari data gusa. Nico cyatumye nanje kuri ya karte ntashoboye gusoma ngo ni ryari. Imana ishimwe. Iyo naza mvuga ngo ni tariki niyi namenya nti iyo si Imana yavuze, kuko ijambo ry'Imana ntigipinga. Hanyuma nsubiye nkaraba, ni none ko yavuze ko ari Yerusalemu. Ni kweli ni Yerusalemu by'ukuri? Bibiri bivuga gute? Reka turabe ku mu byahishuriwe Yohana. Byahishuriwe Yohana igice ca 21. Turabe ijambo ry'Imana ko ritubwira, kugira ngo turushirizeho kuraba ko ari iby'ukuri, kuko ivyerekwa byose si ukuvuga ko biba byavuye ku Mana. Hari igihe Satani ashobora kubesha abantu. Ibyahishuwe Yohana 21 ku murongo wa 2 haravuga ngo, mbona umugwa wera Yerusalemu musha wururuka uva mw'ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni ashazirizwa umugabo wiwe. Imana ishimwe. Yohana nawe yaravyeretswe ngo yabonye Yerusalemu musha wururuka uva mw'ijuru, ngo nk'uko umugeni ngo nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Hanyuma nca ndibaza ati none kubera iki ajya amakarata yarari mu ndimi zitandukanye? Mu Giswahili, mu Kirundi, mu Congereza, mu giki muri izi ndimi zose muvuga muri iyi si. Kubera iki? Ni kubera yuko Imana igomba ko abantu bose barahawe kaze. Tubirabe mu byahishuriwe Yohana nyene 22. Oya, byahishuriwe Yohana igice c'9. Turabe byahishuriwe Yohana igice c'7 hariya ku murongo w'9. Ibyahishuriwe Yohana igice c'7 ku murongo w'9 haravuga ngo, hanyuma y'ibyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose
n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga batagakiza n'ak'Imana yacu ibyagiye kuri ya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. Abamarayika n'ak'umwagazi w'intama, abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije na ba bakuru bya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe, basenga Imana bati amina. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira, amina. Mwavyumvise ngo bari bande? Ngo bari abantu bose bo mu bwoko bwose, mu ndimi zose, ngo bakoraniye imbere y'intebe y'Imana. Nico gituma abo mu ndimi zose uko zingana ngo bose batumiwe. Imana ishimwe. Nta Imana yoyo irazi abo yaremye bose aho batumbereye n'indimi zose bavuga. Nico gituma Imana yabatumiye bose uko bangana. Imana nihabwa icubahiro. Hanyuma nsubira kwiyumvira nti none abemererwa kujayo none ni bande? Urumva gutumirwa ni kimwe, kwemererwa kujamwo n'ikindi. Abemerewe kujamwo, abazokwinjira bameze ngwiki? Turabe ibyahishiwe Yohana igice ca 22 hariya ku murongo w'15 hatubwira ngwiki. Haravuga ngo ku murongo wa 14 dutangurireho, haravuga ngo hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike ku mugwa wera, kuri wa mugwa. 15 haravuga ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Aha Bibiliya itweretse akarorero k'abantu bamwe bamwe batazoshobora kwinjira. Inshuti nkunda uri kuranyumviriza aho uri hose, ndakugiriye inama ngo cumva iyi mbura Imana yagutumye ko wihane ushobore kwemererwa kuzokwinjira muri Yerusalemu. Uwo Imana yavuze ngo turatumiwe kuzokwinjira. Nawe mu batumire uzosange ataco gutangira kwinjira. Imana idufashe. N'aya majambo nagomba kuganira namwe mwese abariko baranyumviriza aho muherereye kw'isi yose. Uyo bashikirije yari Françoise Habonayo, ariko ndiko ndasenga Imana kugira ngo umwe wese uko ashobora Imana imuhishurire aya mabanga Imana ivuze. Imana imuhishurire kandi imushoboze kwitegura. Jewe ico nkoze ntanze nk'uko Imana yambwiye kubikora. Yambwiye ngo mpe abatuye kw'isi yose, kandi abo nabo batuye kw'isi yose barangwa n'indimi byose bavuga. Ururimi uvugamwo Imana yo mwijuru izobigushikiriza, kandi n'ubu iriko irabigushikiriza. Uru rurimi uri kurumva nuko ari Imana yabishatse. Imana niguhezagire inshuti yanje aho uri hose, umwakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe kugira ngo azokujane nawe. Aha ntitwabonye ibintu by'amadini, ntitwabonye ngo hazogenda ngo aba canke aba, ariko twabonye ngo hazogenda abamesuye imvune zabo mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Nukuvuga ngo abihanye ibyaha byabo bakoga mu maraso ya Yesu, abo nibo bazokwinjirayo. Ikibazo ni mbega nshuti uri kuravyumviriza, ushobora kuba n'uwo Yesu ari rya mbere umwumvise utanamuzi. Birashoboka, ariko nanje nje kugufasha. Nahawe kuguha ikarata, ariko ushaka kuba utabisobanukiwe. Ndiko ndakubwira ngo wihane urindire Kristo Yesu azoza kugutora, kuko uyu munsi acari ku ntebe y'imbabazi arakurindiriye. Igituma ubutumwa bugushikiriye nuko agukunda, agomba kutosigara. Rero umwakire Yesu.
singuje kukwigisha iby'indini haba namba, ariko aho uri hose pfukama amavi yawe ushire hasi, wugurure umutima wawe, umubwire uti mwami Yesu, ndakiriye buno butumwa umpaye, mbabarira ibyaha byanje vyose, ndemeye kuri umwana w'Imana, kandi kuzoza gutora abakwakiriye bose, abakwemeye bose. Nanje ndakwemeye, unyakire ukundi, uze mu mutima wanje, undongore ubu no mu bihe bitazoshira. Niwa bivuga uko mu mutima wawe kandi ukavyemera wizeye, ukavyemera wumva nyene ari uko nyene ko umwemereye aze, Yesu araza. Igitumye agutumako nuko agukunda, ntagomba kuzorimbuka, ntagomba kuzogenda gusha ibihe bitazoshira, ariko agomba kugira ngo aguha amahoro mubane nawe. Uvyemeye umwakire, utavyemeye naho wirekere. Imana iguhezagire. Jewe ico nkoze nzanye ubutumwa nkuko nabwiwe ngo nshire abari mw'isi bose bo mu ndimi zose. None Imana ishimwe, ndayikengurukiye kuko impaye kubigushikiriza. Imana niguhezagire. Yari Françoise. Inomero za telefone ni +46 768 0065 46. Imana y'ububasha iguhezagire. Amen.